uko umwaka utashe isi yose igenekerezo rya 16 ukwezi kw'icenda isi irahimbaza umunsi wahariwe gukingira igisenge. Ngaha mu Burundi uyu munsi kwigenekerezo rya 24 twashimye kwifatikanya n'amakungu kugira ngo duhimbaze uwo munsi, tubimenyeshe abenegihugu b'Abarundi kuko kenshi bavuze igisenge si benshi bakunda kubitahura, kandi noneho si benshi batahura yuko ico gisenge c'izuba iyo kigize ingorane hagira ingaruka mbi ku mwenegihugu ku muntu, ibinyabuzima vyo kw'isi. Rero mwari n'akanya keza ko kubamenyesha ku bijanye no gukingira igisenge c'izuba. Ubwa mbere ho no kubanza kwambika imisozi kugira ngo turonke ibiti vyinshi. Ivyo biti vyinshi navyo murazi yuko bifise akamero kanini cane kugira ngo mu gukwega ijya myuka iza gusambura igisenge c'izuba. Rero murazi yuko ngaha mu Burundi leta y'u Burundi yashyizeho umugambi munini cane, umugambi wo Burundi urambaye, umugambi wo kwambika Uburundi bwose gutyo turonke amashamba menshi, hama nyamashamba adufashe gukwega ya myuka mibi yonona igisenge c'izuba. Hejuru y'ivyo rero hariho n'iyindi migambi yakozwe mu bushikiranganje, harabaye inyigisho zabaye ku bantu basanzwe bakoresha ivyo vyuma, ndavuga abakoresha amafrigo, abakoresha ivyuma bikanyisha twita abantu z'amaklimatize, kugira ngo bwa mbere babanze bamenye ivyo bikoresho bakoresha ko biri mu bintu vyonona igisenge. Hanyuma turashaka kandi kwigisha abanyeshuri bari muri za kaminuza kuko nibo bantu tubona ko bashobora gutahura ivyo bintu, kugira babitahure badufashe kuvyigisha abandi. Ivyo nivyo vyakozwe. Hanyuma nababwira yuko leta y'u Burundi itazokora kugira ngo ishobora gukingira igisenge c'izuba, kuko turazi yuko gukingira igisenge c'izuba ubukingiye ibinyabuzima byose biri ku isi. Bituraba rero tuba dukingiye ibinyabuzima biri mu Burundi no mu Burundi arimo.